Data w'ubwiza budasanzwe, mwami Imana ugira neza bugaca bukira. Uyu mwene data ugiye kumva ijambo ntabwo riza kumusiga uko yarari, rirahindura ubuzima bwe. Naje ngiye kurivuga ntabarije mwami Imana, ariko izina ryo rihabwa icubahiro. Nibanyumva ntibumve jewe, ariko bumve wewe. Ibidasanzwe bikoreke mu bwoko bwawe, mu izina ry'umwami Yesu. Amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracariho ivyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo nibugwire ku buzima bwanyu. Haracari ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere inshuti yanje. Ntugacike intege, ntugahagarare ku vy'abantu bavuze. Abantu bavuze ngo ntawe uzagera, abantu bavuze ngo iyo ndwara ntikira, n'abantu bavuze, n'abaganga bavuze, ariko ntabwo ari Imana. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Aho abandi bageze nawe wahagera, by'abandi bagezeho nawe wabigeramwo. Imana yacu nirobanura ku butoni, ni Imana y'urukundo shuti yanje, ni Imana y'imbabazi, ni Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ni Imana itarobanura. Iyo Mana itarobanura, reka ikugirire neza, reka igusunikire mu masezerano, reka yugurure ivyari vyugaye ku buzima bwawe, reka ikize ubugwayi bukomeye bwari buri ku buzima bwawe. Wihanga amaso abantu, hanga amaso Imana, ko nuriho kubw'abantu uriho kubera Imana, kandi yagushizeho irafise ico yakuremeye. Mana ibwira Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi, nari naragutoranije, nari naragushizeho kugira ngo uzabe uvugishwa nanje. Hari Imana yakumenye abavyeyi batarakumenya. Bishoboka ko wavutse hagati ya papa na mama batabishakaga, zanda bita zishushu, zanda bita zibitwarire, ariko burya nubwo wavutse muri iyo nzira nibisigura ko wavuye mu bantu, wavuye mu bushake bw'abantu. Oya, wavuye mu bushake bw'Imana. Ni Imana yatumye ubaho, ntabwo ari abantu batumye ubaho. Ejo hawe ntabwo hamatanye n'abantu, ariko ejo hawe hamatanye n'Imana. Niyo mpamvu amaso yawe udakwiriye kuyashira ku bantu, ariko amaso yawe ukwiye kuyashira ku Mana yo mu ijuru. Turafise icigwa kivuga ngo aho si wowe wagenewe kuba. Iki ni igice cya 7. Imana niguhezagire ko warabanye nacu kuva mu gice cya mbere kugera muri kino gice cya 7. Imana iguhe umugisha wo usangiza abandi bino biganiro. Turafise abantu mudukurikirana ku rubuga rwa YouTube muciye kuri channel ya Haracari Ivyizigiro TV. Imana iguhezagire kuba umaze gukanda sabone canke subscribe. Nimba utarabikora kano kanya nyene, raba aho hantu handitse sabone canke subscribe uhakande, kugira ngo ibiganiro tuzajya dushiraho uzaba wa mbere ubikurikirana. Turashimira cyane n'abantu mudukurikirana ku rubuga rwa Facebook. Imana ibaho umugisha ko wamaze gukanda follow nde canke suivi, ko umaze gukanda na partage ugasangiza abandi bino biganiro. Nukuri Uwiteka nabiguhere umugisha. Imana ikomeze kwiyerekana hejuru y'ubuzima bwanyu. Birashoboka rero kuri mu kibanza Imana itakuremeye kubamo. Hari abantu baba mu myanya itari yabo, bigatuma batagera kure, bigatuma bama mu muzingi, kandi batawusizwemwo n'abarozi, ahubwo aribo ubwabo amaso yabo yugariwe kutabona ivy'Imana yabashiriyeko. Birambwira wiki, birivuga ngo umudamu yitwa Naomi agenda n'umugabo we, bava i Betelehemu. Betelehemu vyasobanuranye inzu y'ivyo kurya. Noneho bakungira mu gihugu c'Imowabu. Birivuga ngo bari bahunze inzara kugira ngo ntibapfe. Agenda atwaye abana biwe babiri, agenda atwaye n'umugabo wiwe. Birivuga ngo bashitseyo, ivyo bari bahunze baca babisanga mu gihugu c'Imowabu. Kubera iki gihugu c'Imowabu gitari igihugu ciza cyo guhungiramwo, nuko cari igihugu c'umuvumo. Umva ingene vyageze kugira ngo kibeho. Nuko umukobwa wa Loti yaryamanye na se wiwe Loti, bavyarana umwana yitwa Mowabu, ari nawe yagiye kwitirirwa ico gihugu. Uwo mwana nukuvuga ko cari kizira mu Bisirayeli umwana kuryamana na nyina, kuryamana na se. None ivyo bintu bisa kuvyara igihugu c'umuvumo, biza kuvyara igihugu gikomeye, ariko kirimwo umuvumo. Naho makigezemo akiburiramo umugabo wiwe, akibiramwo n'abana babiri, kubera yari mu kibanza atari yaragenewe kubamwo. Inyuma yaho aza
gusuhuka asubira mu gihugu c'iwabo c'i Betelehemu, yumvishije ko Imana nabo yabibutse, ibyo kurya byagarutse, buri kimwe cyagarutse. Umva nkubwire, hari abantu bagutaye kubera uri mu gihe runaka, ariko ico gihe Imana ije kukirangiza. Abantu bazagaruka utabarondeye, abantu bazagutelefona utabarondeye. Wewe ihangane ugume mu mwanya Imana yagushizemwo, ihangane witakaza umwanya, wishaka kwicira inzira ngo ugere ku byo abandi bagezeho, urinze kwica abantu, urinze gucafuza abantu, urinze gukora amanyanga. Umuntu umwe araza ngo umukozi w'Imana mufasha gushima Imana, Imana yankoreye igitangaza, narose imodoka. Ndamubwira ati iyo modoka ntabwo ari Imana yayiguhaye, iyo modoka niwe wayihesheje. Ndamubwira ati wewe warose imodoka urinze gusambana, hari byinshi watakaje, hari byinshi wahombye, wogezeho muri kazoza kubera Imana, ariko waramaze kwiyugarira uwo muryango. Ahuri ivyo urimwo ntabwo ari ivyo Imana yakugeneye kubamwo. Umugabo ufite ntabwo ari w'Imana yakugeneye, hariho uw'Imana yateguye kubw'ubuzima bwawe, kandi ntashobora kuza mu gihe utaratandukana n'uwo muhabara. Imana idutabare cyane. Hari abantu benshi tubona bashima Imana, tubona bafise ibintu, tukibaza ngo ni Imana yabibahaye, kumbe bamwe babirose barize kumena amaraso. Hari abatanze ibimazi by'imiryango yabo, by'abavyeyi babo, by'abana babo. Hari abatanze ibimazi by'imbuto zabo, by'ibihande bimwe by'umubiri yabo. Bamwe tukabona bagenda, ariko ugasanga imibiri yabo ntabwo ikwiye. Hari ibihimba bimwe bamaze gutanga muri Freemasoni. Imana idutabare cyane. Karosi bakaya. Rero hari abantu bahagaze mu myanya itari iyabo. Usomye Matayo 18:11 avuga ngo kandi umwana w'umuntu wo bavuga ni Yesu Kristo ngo yaje gukiza icyari cyazimiye. Hari ikintu cyari cyazimiye, hari ikintu twari twaratakaje. Mu bazimiye njewe nawe twarimwo, mu byazimiye harimo ibyari byerekeye ubuzima bwacu, hariho umugisha wacu, hari amasezerano yacu, hari ibintu twari twararemewe kubamwo, hari icubahiro twari twaratakaje, hari umwambaro twari twaratakaje. Yesu yasize icubahiro mu ijuru, asiga byose mu ijuru, aza gucungura umuntu. Ariko Yesu igihe yapfuye nta myenda yambaye, kuko bagiye kureba mu mva basanzeyo ari izindi mpuzu, za mpuzu bamuhamba nariho ziri, n'ibitambara bamuzingiremwe ariko biri. Ariko Yesu atahari kubera yazutse yambaye ubundi bwiza. Bumwe Adamu yari yarambuwe, Yesu yarasubiye ikuzimu arabumwambura. Noneho Yesu aravuga ngo reka baze subire mu ijuru kugira ngo ngende nambure umwambaro wanyu, maze nambare alagabadegi basate icubahiro canje n'ubwiza bwanje, ndaheza namwe mbarungikira umwambaro wanyu. Kandi aho yavuga iki? Aho yavuga mpemu yera. Birumvikana ko umuntu icyaha yakoze cyamutandukanije na mpemu yera, cyamutandukanije n'Imana, cyatumye azimira ajya kubaho ubuzima ashaka, atakaza kubaho ubuzima bw'Imana. Imana idutabare cyane. Turiko tuvuga ibintu indwi byagufasha guhagarara mu mwanya Imana yakugeneye kubamwo. Hari abantu no munsi bari ko ubuzima butari ubwabo. Abisirayeli ngo bamakura Imana, igihe kimwe bakora imyerekano, baravuga ngo no, turahaze ubuzima bwo kwama kundi imwe, kandi dufise Imana ishobora byose, dufise Imana atakintu kimwe kukinanira, gute yatugumiza kundi imwe? Baravuga toya, Mose bwira Imana yawe iduhindurire, turakeneye inyama, turakeneye konkobre, turakeneye n'agapiripiri, turahari ibintu dukeneye. Maze bararira baraboroga. Imana yumva amarira yabo ibahereza inyama, nubwo zitabonekaga, ariko Imana imenya aho izivana maze irazibaha. Sinzi ikibanza urimwo, bwa bundi urashobora kwanya ikibanza urimwo mu gihe ubonye ko ari ikibanza kibi, maze biciye mu gucanka ugasenga Imana. Imana irashoboye guhindura ikibanza urimwo ikagushyira mu kindi kibanza, irashoboye kuguhindurira ivyo urimwo ikaguha ibindi. Reka Imana ihindura isezo ku buzima bwawe. Deka malebo sibakate. Bwa bundi ufise telecommande uri kuraraba filime, wirabira kuri
televiziyo urashobora gusimbisha, mu gihe ari sinema y'amaseri urashobora gusimbisha, bwa bundi urashobora gusimbisha ukaraba n'akanyuma hanyuma ukagaruka imbere ukabandanya. Rero hari abantu Imana yabwiye ibyo bazaba nko muri kazoza, ako ni agasezo kanyuma Imana yakweretse. Rero muri ako gasezo Imana yaciye kugarukana ku gasezo ka mbere, bishoboka ko ari udusezi ijana canke indwi. Rero muri ako gasezo kanyuma yaraguhishuriye ibyo uzabamwo, ibyo yateguye hari imbere, ariko ntiyaguhishuriye ibyo uzacamwo kugira ngo ushike hariya, binyegezwe muri utwo tundi dusezo Imana itashoboye kukwereka. Imana ibwira Yosefu ko bene se azobaganza, ariko ntiyamubwira ko bazomanza kumuganza bamuterere mu kinogo bamugurishe, ntiyamubwira ibyo azahura nabyo kwa Potifari, byo byose irabimuhisha, ariko imubwira ko azaba umuntu mukuru. Ivyo Imana itakubwiye ntubirondere, ivyo Imana itakubwiye ntuvyibwire. Wewe bandanya gusa wubaha Imana, bandanya ukora ivyo ushoboye gukora, maze ibindi navyo ubirekere Imana. Ubandanye ushize amaso kuri kimwe Imana yavuga, ubandanye ushize amaso n'umutima wawe ku Mana, uyakure ku vy'abantu, uyakure no ku vy'iwawe, kubera iki Imana yavuze coco gitegereza gusohora mu buzima bwawe. Imana yacu nibesha, isezeranye Imana yacu irashitsa. Haleluya. Turiko twiga rero ku bintu vyatuma ugera muri uwo mwanya wawe. Twaravuze ikintu ca kane kari gukora cyane. Ica gatanu n'ukwezwa. Vuga ati kwezwa. Kubera iki kwezwa biri mu bintu bishobora gutuma ugera mu mwanya Imana yakugeneye kubamwo. Ni kubera kwezwa no kwiyambura imyanda ituma ubuzima Imana yaduhaye butagaragara. Nibyo umugabo yitwa Dawidi yakoze ubwo yambikwa imyambaro, aleluya, ya Sauli kugira ngo aje ku rugamba. Dawidi yahisemo kugirane, yahisemo kuyiyambura. Kijya kintu yakoze bigisobanurwa kwezwa, gisobanurwa kwiyambura akameremere, kwiyambura ubuzima bwa kera. Wibuke ko Sauli nta mpwemu yera yaragifise, kandi Sauli yari yaraguye, yari yaratandukanye n'Imana, kuko hari ivyo Imana yamubwiye atigeze akora. Imana iza kumukuraho ubwami bushira kuri Dawidi. Gute rero Dawidi yo kwambara imyambaro y'umuntu yananiwe? Hari abakristo no munsi bari kwambara imyambaro y'abantu bananiwe, bari kwambara imyambaro y'abadivorce. Gute umuntu yagize divorce yaguhanura mu rugo rwawe? Umuntu vyamunaniye kubaka yo guhanura gute ngo wubake? Hari abantu bananiwe mu buzima, nukabagira inshuti n'abagenzi, kuko umuntu atanga icyo afise. Kurya bananiwe niko nawe bo guhanura kugira ngo unanigwe, bagakwereka ko urugo wubatse atari rwiza, bagakwereka ko ivyo urimwe atari vyo, ahubwo ivyo bo barimwo ari vyo. Nta muntu numwe Imana ishimwe cyane yaguhanura, yagufashisha ikintu nawe indani adafise. Icete cya kabiri cya Timoteyo, igitabo icete cya kabiri Purandike Timoteyo, ibice byaho ni 2 uhereye ku murongo waho wa 19 havuga ngo ariko itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, ryanditse ikimenyetso ngo harazi abiwe, kandi umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ngo nave mu kugabitanya. Umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ngo nave mu byaha. Ivyaha Abisirayeli bakoraga vyatuma batakaza umugambi w'Imana, vyatuma bakugwa mu gihugu c'amata n'ubuki. Mani babwira ati igihugu mbajanyemo nimubandanya munyubaha, mukabandanya musenga, nimumbangikaye n'izindi mana, mukabandanya mukora ibyo Uhoraho mbona ko ari vyiza, igihugu muzokiba mu mutekano. Ariko nimwakora ibibi zabirukana muri co, mwari umutwe muzoca mucika kuba umurizo. Amahanga yahora aza kubasaba, namwe muzoca mutangira kuja gusaba amahanga. Niyo mpamvu icyaha nico cakuye n'umuntu muri presence y'Imana, cyo cakuye umuntu mu bwiza bw'Imana, nico cakuye umuntu mu cyubahiro Imana yari yaramuteguriye. Icyaha gituma umuntu abaho nabi, icyaha gituma umuntu abaho ubuzima butari ubw'Imana yateguye, icyaha gituma umuntu aba mu mubabaro, icyaha gituma umuntu aba mu gahinda, icyaha gituma umuntu arya ivyo arose akabironka arushe, icyaha gikwega indwara, icyaha gikwega ivyago, icyaha gikwega inzara, icyaha gikwega no kurimbuka. Ari nabyo vyatumye Imana ipunguza imyaka y'abantu yo kubaho. Ivyo bintu Imana yabitewe n'ivyo
vyaha twebwe turiko dukora. Imana idutabare cyane. Niyo mpamvu nshuti yanjye uri kuranyuva, ni wihane wiyambura ivyo vyaha. Birashoboka ko icyaha uri kurakora kirashobora kuba arico catumye utagera ku vy'Imana yateguye kugeramo. Icyaha cawe kizotuma wugara inzira y'isezerano ry'Imana ku buzima bwawe. Ivyaha vya Sawuli vyo gutumvira Imana akaja kuraguza, agatakaza diregisiyo y'Imana, ivyo Imana yamubwiye gukora ntabikore, byo vyatumye yambuga ubwami, vyatumye atabandanya Gaza. Ivyaha vyawe birashobora kugara inzira yawe y'iterambere. Ivyaha birashobora gusenya urugo rwawe. Ubusambanyi wakoze bwo gucinya umugabo wawe, bwo gucinya umugore wawe, ivyaha wakoze by'ubusuma, by'ubwicanyi, byo gusambana no kwisambanya. Uno munsi dufite abantu basambanya n'ibikoko, abasambanya abantu baciye inyuma. No munsi dufise abantu biba bakica bakaroga bari mw'ishengero. Ivyaha vyawe bizatuma udahezagirwa, uzahabwa amasezerano ariko kuyageramo bizagorana. Urakeneye kwezwa kugira ngo bashe gutambukira mu vy'Imana yateguye kugeramo. Ukiri muri ivyo vyaha nta kugirirwa neza n'Imana kuzokuzako. Nshuti yanjye, ni wihane. Birashoboka ko icyaha cawe arico cazibiriye Imana gukora mu buzima bwawe, arico cakubugiye kurongora no kurongorwa no gutera imbere. Mwarahezagiwe. WhatsApp yacu ni +257 65 77 339. Wifuza gusengerwa cyangwa ufise ikibazo, ufite inzozi warose zakuzazaniye, twandikire kuri iyo nimero, turaza kugufasha. Mwari kumwe na Apostle Nduwakristo, Glory Shine. Mwarahezagiwe, turabakunda.